uzopfira mu murima wewe buri gihe wama mu mirima no kuwa Mungu urakora kuwa Mungu ni umunsi wo kuruhuka mugabo buri munsi wama mu mirima sinka wa mudeko wawe wahora widekesha ngo ubu unyangura afise ngo umukwe ngo azaraja kukuronderera amazi ubu yampevye bimwe wahora widekesha ngo araja mu mwonga kukuzanira utuzi two kunwa ubu uzozura yija kuyivomera yampevyesha yarosa abafise amafaranga ironke abafise amafaranga ngo je ngo ndi nyarucari ngo ntaco nomugezako nawe uzuridekesha wivuma ngo ngirabuzarira amazi gaje ndazi ndi umuhungu mwiza ndazi uzoronka uyundi mukwe azoza arayakuvomera je ahubwo vangahanya we tudugiye ruguru muhira uje kwitegura nawe usi neza nk'abandi bamama we buri munsi uguma uzuraza kwikwenga muri iyi mirima ubona iyi mirima no kuwa Mungu ugakora kwe mama naenda puwe Shere byari ibintu bimaze imisi bimbangamira muri ino nzu. We igita kubangamira ni giki? Aho uratanguye kwitoraguza ubugamba ari wewe. Okay, mbwira ico kintu basi nikosora. Telefone yawe. Byari ibintu biba byanditsemo ntaba nishimiye. Bage bakobwa muvugana bijya bintu birasesema bingeza birangerageza vrema je oya nukuri. Birabe ibintu wandikirana n'abakobwa ko uri Mariye ubutuvugana. Ariko simbona ibijya bija mu mwandikirana n'abajya abakobwa sinzi byari. None kada kwaza ikintu ubu wongeye gukora ikosa ryo kuza kundabira message z'abasheri banje nirondereye. None kibazo kirekwa nora mu telefone yawe. Abakobwa bamaze imisi bambwira ngo sinkibishura ngo ndagara ngo ndasoma message nkazugurura ngo ariko sindabishura. Kumbe ni wowe uganda kuzugurura ntunabambwirire ati ndimurindire sheri wanje araryamye araza kubishura vyutse. Ubu yageze yaho je no kwishura message z'abahabara ba. Je ndabishure ku majambo baba bakwandikiye. Erega sheri uzogwara n'umutima. None uyirabira mwiko telefone uyibagiye ugafata kwa abantu batakibaho atangorane wogira. Uzogwara n'umutima amufete guhambe tumwe fanta z'ubuntu. Uwo zotunura igufa niho uzobona yuko umugabo yangoye kuronka. Abona nk'ibintu baba bariko barandikira umugabo yubatse. Burya shari nko twohura akabanza akabona ishavu ryanje ryariye. Benda kwaza ikintu. Nubona buryo kuri kurandegera. Iyi telefone ibayita telefone portable ngendanwa nijya ndaza kurondera nawe abagabo bumvugana. Erega iyo umugabo wawe afise abakobwa benshi bamukunda nuko uwo mugabo wawe bari myiza urakundana n'urugabo rubura ko hari n'ukuza kukuramutsa nta n'umujizi uzoronka ni mama. Odi kwa mutwa we mutwa nagira abahungu baraho baza bambaza igitoro kamengo nije ndagisoba weho namaki kuje ngaha mu iki gitondo. Burya mbe kwanza n'amahoro. Yego je n'amahoro. Burya je narinje kukubwira ko mawe yahwereye basha. Nashaka mu mpindero uzongende kumufuba buryo ubutuvugana mawe yamaze kuma. Yo namore mwene mwana. Uko nyene? Ubu yahwereye kweri nabonye aduza urufuro. Twari turi mu murima nagiye kumureba mu murima sanga yahwereye yumiye kwisuka. Yewe kaye.
hanyuma renda gufasha iki muhungu? kumviriza wa mutware n'ukuri kw'Imana kuva kare ndakubwiye ko mawe yahwereye nkene inderuzo nje kumufuba nturavyumva nuko Inderuzo zo gufuba mama wawe? oya wewe Ikijanye n'inderuzo yoyo kura no mu mutwe kubera wewe uribuka turimo turatoza amahera yo kujisha irya nderuzo mwe na mama wa amajambo mwambiriye hariya ku kabari none gamutwa ubu nyene karashize ingani amajambo nakubwiye naborewe yaba wewe wari waborewe yaba mawe twese twari twaborewe amajambo ndakubwiye twaborewe ko uciye utangura kuyafata wayafashe seri erega je ndacavyibuka none nimba ujivyibuka iyo inzigo y'inderuzo kweri niyo uri kuragira yaba uri umuntu muzima ahubwo nkikikubwira ko mawe yahwereye yumye nawe wari guhita utora inderuzo ukaja kumufuba none urimo uradimikiza jaweho je ndimikiza ntimwanyoye kunyereka ko ndumutware ntimwari kungurira n'icupa hari icupa mwari ryo rutugurira jewe murangurira abantu ntwara bande je none urangurira mwe muri bigaba mwe na mama wawe ko niyi sukari bayirungitse ngaho uyiha abandi twutigera uduha nyaguhabye imbugo mutaza kuyitora ngo mwishinga inzoka none nje nyirigira nigire guhamba mama genda umuhambe mugabo je ntanderuzo ndaguha none uyinyima kubera iki je sinayikoreye urana haji wanyu simba ngaha kugatura urabona haji wanyu umuntu no hinderuzo yapfuye uyu papa wa wenyene bururanyimye inderuzo je ndayikwimye wegenda uyicanisha ibiharage uzoturayira nta by'ibiharage si y'ibigabijya ahubwo mberereka no kuntesha porogaramu nari nifitiye n'ibintu ngiyemo muri sentare ibigabare ntibifugwa ibigaba birafubwa ariko tubanza gutanga isomo nabaragumye hajya nawe babona igituma mudatanga amahera y'inderuzo ubu nyene mawe uramugumije mu nzu ngo aborere mu nzu kubera inderuzo ibiti agumijwe mu nzu na wewe ubugaba bwawe ubugaba bwiki jere basi sikazi barije nagututse basi inderuzo ngende guhamba mawe hanyuma je munshire muri ivyo bihano urabona ndakubwira na wewe naho uzopfa ntuzoze ngaha gusaba inderuzo nyamanyama ntiyagushitse igitoki nticyagushitse mu gatuntu nyakugorwa sinakwiteje ndaguhitwa iryanje ndeberanye muhimbira ngo n'umutware jewe n'inderuzo nyakugorwa muhimbiri wa nyina nyaguhura n'urushana sha uzusubira kudimikiza uwo muda wawe uwuzana ngo tuguhitwe ishanzowe wuziburamwo ingomba nimba warambiwe nimba neza wumva utobana na jewe umugabo usubire iwanyu kwa nyoko uraza aho nagukuye kandi wibuke ko nakuzanye ngaho utari isugi bari baragusuguruye ariko ndakuzana ndihangana ndagutwara ndakurongora kandi iyo nje ndakurekura wari gusazira iwanyu narihanganiye ibintu byose iwanyu bavuga ko munaroga ariko ndaza ngaho ndakwihanganira ubu rero usimbiye no kuri telefone yanje uri kuri abahabara banje nimba mfise uburyo bwo gutungana n'abahabara ufise ikihe kibazo kuwa n'umutima mwizi imana yabonye igacinyongera n'abandi kugira mwese ndabafashigirize hamwe uri kirofa wewe kuva gihe hari ikintu usangira telefone urazi iyi telefone ubwira iboneke imirambo jewe nogeje jewe urazi ko jewe nozi ibiziga kwa muganga bakama 5,000 ku kiziga kimwe urazi ibiziga 1,000 jewe nogeje kugira ngo ndonke amafaranga ariko muraza ngaha mwasama ku bantu kubera umuntu abantu ariko barahiga akanya ko kuba bonezerwa kubera ko babayeho bababaye nawe ugacuza kwasama undabira muri telefone akosa gahimbo wewe usubiriye ndaguhaye gasopa unyumvirize neza ntarakwasa umutwe kuko abonishe ni benshi narafunzwe ga uri ku munsi mbaza ngo ubaze iminsi ngo ndi hengo wari warambuze nkakubwira ko nari nibereye Bugande habwo ntavyonze hajya nari nisha abantu gosha mbandanya mukanyura mbona mbandanya mukanyura mbona mbandanya iyi telefone uyibone nk'umuzira modo pass nirirwa nahindu nimba buri kuraba hehe usanga telefone n'ubundi wamaze kumenya modo pass ndaje ngaho nkiryamira nkasanga n'ubundi wayimenye ukaza muvyongera bubaye bugira kabiri bivuze ngo nta burenganzira afise kuri wewe no ku telefone yawe ahubwo mviza ndakubwira ikintu kimwe mbega haji wanyu nuko mwubaka abi wanyu nuko bateye sona nyoko nuko bari babana ndavuga ukavuga kera ko umugabo avuze umugore yacakanyamwe kaziba ndavuga ukavuga jewe ndavuga nawe erega nani muhimba nabi ndakugaburiye ndakozanye ngaho uruzingo uravyimvye uciye utarukira ku matelefone nivyo bihangayikishije urugo
mu gihe nsuma umucerisha n'inyama wamuhirimbiriwe uzi n'ikiro cy'inyama aho kigeze ugashuza gutuma uri kurangirira iruhande ntarakunike kandi ashobora gukora mwiyongoto wamuhirimbiriwe va mu maso nikorera pere video mfite gahunda n'umukobwa wo muri Omani hanze va mu maso cyangwa urabe yuja kukuririra hariya wena mubwiye ko ndi umusore ashobora ko narongoye yereka nikorera pere video mfite umukobwa nahenze ko ndi umusore ntabwo muze kunyasama ko uza ku mamodo kwaza n'umushere nzokuzura amaso shanzo ya turumbura nzona kumena nzona kwica umugabo mwiza ni ushobora gufata babiri batatu bane akabafinyafinya akabafyondera hamwe ariko nawe masiyo telefone kuma ega nta nendero ugira